ndagamba usubire hari iyo warundi poshe rero ntabwo utabira nge nasa umva ndakubwire ngiye muhungu mukeneye uzahagende muhereze hariya sivyo none niwumva bikunaniye kubaka ni nkuko bizoba bikunaniye kunzanira aya mafaranga. Leka kushinga iby'isi nshuti yanjye kuko iby'isi ntibihera. Leka kushinga amaronko y'isi mwene data ibyo bizogufasha. Waswahili walisema kwamba upende tuwili kamoja kana muponya. Waswahili walisema kwamba upende tuwili kamoja kana muponyoka. Hama mama na papa ubu ni wa mushiro wanje nababwira nari nashatse kugira ngo aze muhira mumubone kubera nyene azi ko nabwiye yuko ubu niwe dushobora kuba twobana niwe azombera umugabo wa kazoza kanje niwe musore nakunze cyane no karibu murakoze cyane kandi turabishimiye nanje n'ukuri ndashimye kubashikanye ngaha mubaze nani c'umuzimana mama nta kibazo n'ukuri ndameze neza nabyo byose bitunganye bimeze neza ikintu cyari kimbabaje gusa kwa kugira ndahabone kandi biranezereye cyane rero n'ukuri mwumva amahoro menshi n'ukuri kandi murakoze cyane mama n'amazi oya nana kimwe n'ukuri murakoze cyane mama karibu iwacu mugabo ni ugenda ushaka ifungure cyangwa ngo tunywere oya nta kibazo papa n'ukuri n'amahoro menshi je ni vyiza numva binguye neza burya abana bahuye bagahuza ivyiyumviro aba ari umugisha kinaye kinezereye twari tukoze ku ifoto yego ikinezere nuko ndakubonye amaso mu yandi je numva atabishi novuga gusa kimwe tabareti Imana baje imbere mu projet mwatanguye muri byose mubone mu kiganza c'Imana hama natwe turi mu yanyu yo kuba
shigikira cyari kubunga ukuboko nibaza ko atabyinshi nokora cyane novuga hano bongera umugisha. Amen, amen. Emerin changa kira ndakubaza kandi unyishure ujya muhungu mwari kumwe ni wowe watweretse nga canke ni wowe watuzaniye nga ijambo rimwe kurindi unyishure neza kandi mu rupfasoni ujya ninde ujya muhungu ntubona kugomba twambika ibara mu muryango mbe nkuye gutwaza inda waramaze kudupresenta ujya ibara kari ibara twatwambaye barira ninde cyane umugenzi ahubwo mbarira neza wamubonye ariko n'uwundi muhungu atari ujye yazanya mpfaso madamu wanje ni ibara mubaze nguyo eme ndiko ndakubaza wari kumwe n'uwundi muhungu atari ujye wazanya none mu bisanzwe wogerana n'abahungu bangaha abahungu ijana uri imfizi ya progerere kubwo umubwiragoro ayo maso ndiko mbazana ugomba kubona tumaramaza gusa twebwe uno munsi ufatane n'uyu ejo ufatane n'uriya twe none tuzinde tuzomenyana urubahuka wazanye umuhungu kumuperezanta ngaha ukaja mu kabare usohokana n'ubwo bushano bune tutazi imihimbiri y'imihimbiri we ntushobora kwiha agaciro wewe nge nasa ahubwo sha watomboye wahuriyeyo na papa wawe ntaba ari je nakubona ndetse no gutabagurira hajya nyene so nuko yanse kwirirwa arakora ibara urabona ishano ry'ishano ndagamba usubire hariya iyo wari uri poshe rero ntaragutabira nge nasa Jemura zimeze neza ahubwo uyu munsi bazi kuhaye zitoboye bazi ko basigaye batanga imboga ahubwo nyine bana kare twazizana nazo ziba ziri mu ibyo biti ubwabo urabona nzima tuvuga hameze neza nta n'ibyo gutora uca tuzironga umviriza rero Emeline burya ngira ndaguha impanuro kandi mbere ibi by'imboga ubanza ubyihuta uyumvirize izigiye hasigaye ko tuzironga nta kibazo urabona kugira uje kubaka mu rugo rero ntihubakwa n'amanyama hajya ufise umuntu akubarira ikintu ukaca uvugira hejuru uzokwame uzi neza ko umushinga nawe ari umutwe w'urugo na Bibiliya niko ivuga umushinga nawe ni umutwe w'urugo nka kurya Kristo ari umutwe w'ishengero ni ukuvuga umushinga ntahavuze ntawumuvuguruza kandi ikindi naco avuze umutega amatwi ubonye yashavuye ukaca ubanza ukarindira kumwishura haciye umwanya ukaca umwanya uti mugana ubwo bijya bintu mwabimbwiye mushavuye naje narifise ico noshobora kubivugaho ubonye naho muri ko murayaga munezerewe akavuga nawe akagutera inkuru nawe ukamutera izindi ariko umushinga nawe niwe afata ingingo mu rugiwe umushinga ntaye niwe afata ijambo rya nyuma nta kurya uhora wumva so aje ariko aravuga uregera wumva ndamusubizamo ngo ibyo muvuze n'ibiki uzogende rero wubake kandi wubake neza wubaha umugabo uriko urabyumva kandi ubane neza n'abo hasanze erega umubanye niwe muryango bajya babana n'ujya mu musheri wawe nibo baryango nibo uzobwiye ngo mubane umere neza ntibakwake ikintu ngo yego jewe ico naco fise wishima ngo ukore umugabo afise amafaranga urabatiza ubuzima burahinduka urazi n'umwami ngo yarakira ushinge ntavyo nabonye niko numva bavuga uri kuranyumva
ugende wubaha abantu bose, nyoko buko mwubahe, so buko mwubahe, baje ntuze witeho ngo nuko wavukiye Bujumbura ngo baje ngo banze kubaraba ku maguru ubabwira ngo kuri izo kamambiri ngo kuri ibyo birata oya uko se kubavuga ahubwo namonye ariko arabikura ukacumubwira uti oya mama injira nta ngorane injira turasura dukorope uri kuranyumva ntuzoje kumara amazi Emeline ntuzoje gukora ibyo jewe ntagutumye bimwe umeguriye simba rubebe ngo urafise amarandevu umugabo ngo apfuye muhira nawe uciye ufata yandi marandevu hajya umugabo arabanza akakuraba uzoje ubona umunsi umwe agusumiye utazi n'ingene byagenze ibindi nabyo womenya urafise telefone aho ugomba kuja hose barira umugabo wawe uti narifise porogaramu nagomba kuja none ngende ukumva ko aguhaye uruhusha atari uguhaye akavuga ngo ya uca ugumaho nyene nakubwiye ko umugabo atawumuvuguruza urabona ingene dushaje nasi ariko nuno munsi nshaje ndamusaba uruhusha ko ngomba kuja gusenga hari aho mwagomba kuntuma ko nagomba kuja ku isoko hari ico mukeneye yo ngende uriko uravyumva ko nari mfise urubanza uru none munyemerera nkarugenda ntiwama wumva ariko nawe mubwira nawe rero no kubaha umugabo ukamusaba uruhusha ukamubarira aho uroye hama nabo akakubwira ati genda sheri wanje mbere n'ivyaba ngombwa ndaguhitana kubera iki wowe warafise n'imodoka nukuri ikintu cyose umbwiye hajya cagiye mu mutwe izo mpanuro mpaye nzozigendera nkuko ndazihawe n'umuvyeyi wanje kandi ndazi urankunda niyo mpamvu washatse kugira ngo nanje impanure kugira iyo nzomererwe neza n'ukuri urakoze sawa rero ronga izo mboga rero ushiye kuri ibyo biharage hanyuma turye so wawe ure mu gushika asanga ahubwo no guhisha utahisha yasanga nahishije mama yindi nyarutsawe ese gukunda umuntu be kumwe muri mu bibazo uzi ikibazo nyabaki shenge ko nibuka ibihe byiza twabanye ko ngiye gutandukana nawe kubera burya icyo umutima wanje wagukunda cyane nagukunda cyane rero hari igihe umwanya n'umwanya niyumvira ingene ngiye gutandukana nawe nkumva biransitse cyane mu bwenge ikintu cyose ni mu mutwe kandi nta kibera ubusa nyimba byari bigeze kuri etape ahubwo ni naho wari ukwiye kugira umutima ukomeye yibaza rero ko uri kunyitwara wewe nawe ugiye sibyo ngiye ibaza ukuntu uri kunyitwara ushaka nandi cemera gute niwo umwanya wari gukomera kuko naho ngiye je ndahari ibintu byose bizogenda neza tuzohora tubona nuko ukeneye turacyari kumwe ntibisigura yuko ugiye kurongorwa ubu byarabaye sindi bumihindure yani n'ibintu nta muntu ahangana n'ibizomubako nyene be urumva nyene biragoye ya bisaba rero kubyakira ubwo byari kugora kuri jewe ariko meze neza uzi impamvu meze neza nuko mbona uhari ya okay sawa kubyishimiye nta kibazo ubwo rero reka njyane sibyo Waswahili walisema kwamba upende tuwili pamoja kana mponyoka. Betty
karibu wisange. Ukuri nahageze Sara. Ewe iminsi myinshi Ukuri ntiyarimbwe ku bisanzwe. ko nawe uragenda ugapotera kwera ukanyibagira kandi uzi yuko n'umugenzi wawe. Biragoye sha. Nukuri biragoye pisugwa nkariko. Pisugwa nkoberi. Abantu barabakera. Umuntu aguma yiruka muri twinshi ugasanga nyene byacanganye ariko urabona ko nakwibutse ko biriko Ndazi insiguro nyene ntizobura ariko ntacyo karibu. Sara. Yego isanga. Ndabona ko meze neza. Firema batagase ntaco bari Rero shaza nkuru zangu ndatagase ntagase hehe gasha. hewe twengere. Wabe nyene bashe ntihatari ke. Nuko Urashobora kuri kurambona ukunyene ngo ndatagase. Aha mugabo saga mu bwenge bw'iwanje ibibazo byuzuyeyo. ibibazo vy'ikiga Ngo uratagase muzobona abantu bagende basa neza baberewe ugacuza ngo uratagase. Aha ibibazo byuzuye muri urugo ubona ufise ivyo bibazo nyora. ibibazo ntabwo usa n'ibibazo kabisa wapi Nitwengera Shabeti. ntabwo usa n'ibibazo ndakubwira Urabona uru rugo sa n'umuntu agubakiye ku mahwa. Umugabo wanje sinigera ndamukunda n'umusi n'umwe kuva ntwara nta n'umusi n'uyu ndamwiyumvamwo. abayeho nabi burya ntameze nk'uko iwawe oya kabisa ntameze nka wewe. hari abantu babayeho nabi sibivupe na wabonye ukavuga ati firema uyu muntu ubuzima bwaranse ni nkawe nk'uwakubona yobona ko ubayeho nabi kweli oya. Ivyo bavuga ngo umwenge w'inzumenwa na nyenewe. Je nije ndabizi ko mbayeho nabi. Ubona n'amarira gusa. Nari nzi yuko ngiye kubakana n'umuntu. Ibaze kuyitaba umutego jewe nkagenda ngo kubakana n'umuntu ngo nuko barafise amafaranga. Nkaheba umuhungu nahora nkunda nyene vy'ukuri. Nawe namuvyo ko yataburyo sha yarafise. Rero sasa aho ubona ndabayeho nabi. Uwo mugabo tubana ngaha mu rugo burya niyo hageze yuko tuja mu buriri turize ngo turaryamye vyonyene. Imbere yuko ngira nja muri mutu manza kuyumvira wa muhungu wa mbere umwe nakunda umwe twakundana vya vrai. Bare sinavuga yuko naje kubana nawe ngo nuko barandamukunda. Ahubwo ni kubera nyene navuga atafise uburyo bwo kugira ngo ashobore kuba twobana nawe neza. Ndetse kuvuga ko mbayeho neza. aho gira umbwire ko ugitekereza kuri wa muhungu mwari mukundanye utaragenda ko uyu mugabo wanyu. Cyo muhungu ndacamukunda n'ubu. Numva ko nguma ndamwumvira buri mwanya. ariko sinumva impamvu uguma umwumvira. Je mbona wagiye mu rugo rumeze neza uba mu nzu nziza aragufata neza vire muratagase ariko urukundo nyene ni hatari. Shaho rya muhungu sinibaza yuko nzomwibagira. No baracari mu mutima wanje. Okay, none nta kuntu ndabona ko wagiye mu nzu nziza kwanza kandi ufise umugabo amafaranga. Ugica ushaka ukambaye ico ushaka agufashe neza. Ariko uzagerageze ntuzabimwereke yuko uba ubwenge bwa butekereza ku bindi nawe ngabibona sivyo. Kwiza ndakubwire. Urabona ko wagiye mu rugo rumeze neza uba mu nzu nziza agufashe neza uratagase firema no kubona ntiyagushisha n'ijisho. Uwirinda kubwire imirimo ntimiteshe amahirwe sivyo. Aho hanze hari abakobwa benshi bipfuza nkaho wagiye akabo umva bagerageza hari n'abagerageza kugira ngo urugo rwawe unaruvemwo kugira nabo bagwinjire bose bashobora kuba bahari. Umva ndakubwire urya muhungu mukeneye uzagende muhereze hariya sivyo. Hama uze mu mahoro ntangere mwituze ntangere ubere ngaha amahoro ariko turabukwa n'ubwenge ngabo ntazagira bimenye. Umenga nakubise washaka kurira. Ese kwisambulirako urungu rwawe kandi ari wewe wubatse. Ese kuca umuryango wawe ukica n'ivyo byose.
ese kuki umuryango wawe ukicana akazoza kawe, ese guhemukirwa n'uwo wakunze birababaje kandi biteye agahinda. Reka gushinga iby'isi nshuti yanjye, kuko iby'isi ntibihera. Reka gushinga amaronko y'isi. Oh sheri, kumbe wari wicaye ngaho. Mbona wamutera wazubiki rero nari shambe nyine nariko ya shambe yari nariko ndayitegura neza y'abashitsi. utudore ntitwahetse ahubwo se rero nawe zo turamaheruze kugura utundi icyo nicyo ndagukunda. ntabwo sheri ndifuza kuzobwira hariho utundi tumeze neza ahubwo nifuza nshanja nkubwira. tumeze neza nyene turya nyene uravye mengo ni inzahabu nitwo nifuza tulia genda ndagukunda. Ego amasheri shangazi yari yambwiye yuko ntusaba kumuraba muhira. Ngomba kubikubwira nzohave simba kumuraba. Ego wifuza kuja ryari uyu musi oya nyene uno musi niko kangahe sheri oya nawe uribagiye yuko samedi wewe wirirwa muhira warinze uzindukira ngaha harangine wambaye siye nibagira n'imisi abagabo ntiburindwi mvi kweri areka wasazishije umva rero sheri umva nyine nariko ndakubwira ati kugenda kwa shangazi turabizi ko bisaba uburyo. Bisaba kugira ngo ndamushira kwa nashaka kugira ndagusaba amafaranga kugira ngo ningenda nzojya kandi ndamushirire sinagenda ko nyene nta kibazo sheri umunsi uzoshaka kugenda uratora amafaranga ugende nta kibazo ari ngaho ku bwawe sheri. nyene rumva sheri sinari kuyatora ntagusabye uruhusha niyo mpamvu nari ndinze kubikubwira. oya ndazi kunywa bebe ndazi kunywa kandi ndagukunda nanjye ndagukunda. amasheri ngiye kugutegurira icayi. wobukoze sheri ibyo bintu ngaburira biraryoshe ariko mana buca numva nshonje sana. nkagenda kugutegurira icayi. sawa merci. sawa njira sheri ni sawa. sawa meze gute neza kubatevye ndashimye kubatevye nyine ntubiza amambuti yaje mu barabara dusanga nyine kuko ntacyo nashitse. ari sawa naye nk'uyo yagukurikiye haya reka shareka namuke ankurikira aza cyumvutse gusa ni sawa kumeze neza ya nabikunze reba ndamutse neza ariko mbe ndakubaza ni umunsi wawe numva warahindutse. gute utakindondera nk'uko wahora undondera habaye umunsi waranantelefone na perezi 5 mugabo ubu utareke ndagutangiye neza kundondera. reka ndakubwira icyo kintu ndakikwishyure ko kugira ushira amakenga sibyo ubana n'umugabo sibyo ntabwo mba making sure kuri wenyine ubwo rero bisaba yuko ushobora kugira ande kukwandikana yani kukwandikira ari uko unyandikiye kubera ko unyandikiye nca mbona yuko ufise umwanya kandi uri wenyine none nkubona mu telefone nca nitabwa nijya niga cyo kwica sawa ntacyo rero uransiguye urahejeje. oya zindaguhejeje cyangwa uri kumwe n'udukobwa ngaho mu cyo ni cyitwaje udukobwa kwe oya reka ndabwire be hari ibintu utabukwiye kwiyumvira sibyo
hari ibintu utakwiye kwiyumvira. Sinshaka kujya mugabo yo gutera ibibazo ngo kubera jewe sibyo. Niyo mpamvu ikintu cyacu cyose bisabwa yuko tugikoresha ubwenge. Kandi rero abantu b'iki gihe ntabwo baba bashaka kumva ukuri, bashaka kumva ibinyoma kubera ko aribyo bibaryohera. Ngo benda kubeshya ati impamvu nuko nyine nari bize akazi kenshi, wacyo batega kweri kubera akazi kenshi yego abana niyo mpamvu atakinyandikira aho banda kubesha. Ariko kubera ko ndabwije ukuri utanguye kwikeka ko amafisi abakobwa. Anaje cyo nari ndakuzaniye burya nari ndakuzaniye amafaranga y'inzu kugira ngo uri ubukwezi ntikwari kwitse kwaheze ari ahubwo nabonye wakawuti ndavuga ati ari bize. amafaranga yo kuri inzu cyane wihenze azanga yakwiye nuko jazi ko ntarengeje ko na nende bene warengeje umva rero kandi tubona kwinjira urakiwe mu cyuma yari naje tekno aragiye sawa amashuri rero byananiye kubaka byananiye kubaka gute na shaje ujya mugabo kweri si nk'imyenda babona gatoya umwanya wose kumanizira wewe ubwenge bwanje wewe njyamye ndaranda sinzi ushatse gusigura nshatse gusigura nyine ko nkunda wewe none numva umutima wanje ko ushaka wewe none nkubaze shushu tuvugishe mukuri sivyo ko nkunda no kubaka ko nkunda bisobanura ngo kwanga kubaka cyangwa ngo kwica urugo. Reka ndakubaze ndaguha n'akaroro kagufi sivyo. Aya mafaranga uzanye wayakuye mu rujya rugo ku mugabo wawe sivyo. Ndiko ndabaho neza uko bikwiriye kubera ko aya mafaranga umuzanye. Utayazanye sinoronka amafaranga ndiye inzu sivyo. None niwumva bikunaniye kubaka ni nkuko bizoba bikunaniye kunzanira aya mafaranga. Tuzoca tubaho gute? Ahubwo bari kumbwira ati beyi nukuri ndabura amahoro kuba ntari hafi yawe. Umuntu agatuma araba ukundi kuntu bigenda. Sheri hari n'ikindi kinzanye kigiki urugo rwananiye sheri aho twitegure mu minsi mikeya tuzabe turi kumwe. Turi kumwe gute? Ndabona gutahura neza turi kumwe gute? Ubu ibyo maze kubwira nabyumvise. Umva sheri ibyo bindekere. Okay, ndabikurekeye sawa. Mbwira rero uzobigenza gute nubwo nabikurekeye? Sheri wewe bindekere genze menye ingene ndabikora. Yamwe biteye inono n'agahinda kandi birababaje. Ese kuzamurira ko urugo rwawe kandi ari wewe wubatse. Ese kuca umuryango wawe ukica n'ibyawe byose. Ese kuca umuryango wawe ukica n'akazoza kawe. Ese guhemukirwa n'uwo wakunze birababaje.
agahinda reka gushinga iby'isi nshuti yanje kuko iby'isi ntibihera reka gushinga amaronko y'isi mwene data ibyo bizogufasha uzewe nukuri kw'Imana nukuri raba ngaho hepfo raba aha hepfo urabona raba ahantu handitse subscribe ukore subscribe nukuri kw'Imana uca ukubita na jeme hama na commentaire ushireko nyimba washimye utashimye uvuga ati sinashimye ico kongera ko tiniki nukuri turabasavye basha nukuri tuba twitanze namwe nimugire subscribe bavuga subscribe hari abazogira subscribe hakaba n'abazogira sabone mu gifaransa ni sabone mu cyongereza ni subscribe basha muze muraraba neza muduha subscribe ko natwe tuba twitanze basha aho shira subscribe nukuri natwe turitanga nukuri turabasaba